tuye kuri arena ariko urazi ko dufise indoto zibandanya kurusha yuko twosangiza igihugu cyose urayibona. Ubu turashaka ariko turaza turondera inzira turondera aho dukorana, bavuga ngo buhoro buhoro bukomeze igihonyi. Emwe baze ko namyingira nganirana n'abamuziki bako baritegura. Urabona ko kubwo tugitangura nze unagize imiziki yo hanze bakayiga bakumvume, ariko ubu urumva yuko bumva ko amababa yabaye hariho show. Karibu, urumva ko ni n'ikibanza gikwiye kandi gituye neza. Ndibaza yuko kizotworohera gusangira, twumva ko no vita intimacy cyangwa se ngene bavuga muri intimity. Voilà. Ivyo nkaba ndabishima gose kuko arena tuvugisha ukuri irafise ikibanza gikwiye neza kandi bijanye n'ivyerekeye ivyuma kugira ngo ibintu bisoke neza, ivyo mukora n'abandi kuraba bavyumve neza. Urabona ko ari ahantu nene hanonosowe neza mu biteramo nk'ivyo. Ni ibintu bidushimisha yuko baje tugakorana na Black&White na Cristal Events. Ivyo nkabyishimira gose. Nibaze abishoboye kuzohashika, abataragera kuri ubwo buryo hariko bamaze kunyidogera gato, ndabasabe batenyenye gato ntitwicaye. Ndazi ko umwanya n'igihe wavyo uzoshika, kandi urabona ko uno mwaka wonyene indoto nari mfise yo kwama ngaruka nugira gatatu ntaha mu mwaka umwe. Ivyo berekana ko igitesi cyamaze gutangura. Nizigire kandi avyizeye. Ndabona abantu dushaka gukorana bakora benshi kandi bashika ku mutima, dukorana nene kivyeyi kumvikana, tugakorana n'ibindi byinshi bijanye n'ingene kiye gisata gifasha vyinshi. Abantu barahura bakaronka akazi, abantu bakumva araryohewe, ariko hariho n'ibindi nyuma yavyo byerekana isanamu ryiza y'ibikorwa hagati y'abarundi. Cyo ni ikintu gikomeye.